Ndabaramukije bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Turi ku itariki 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 aho tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano uri kuvugwa mu karere, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atere igihugu cy'u Rwanda, aho avuga ko agiye kuzana abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare. Nukubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye adatora agatiro mu gihe azi neza ko Godefroid Niyombare agihema umwuka w'abazima kugeza naho yiyemeje gutera igihugu cy'u Rwanda, kandi azi neza ko iyo ntambara adashobora no kwitsinda. Hari amakuru ahejeje kudushikira aturuka mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ibintu bitoroshe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abajenerali nka bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye intambara agiye kubashoramo n'igihugu cy'u Rwanda rwose ari intambara igiye gusiga isambuye Uburundi ku rugero rutarigera rubaho. Bamwe mu bajenerali bakavuga ko bitandukanije na Perezida Evariste Ndayishimiye mu mugambi afise wo gutera u Rwanda, aho ibikoresho byikomeye bya gisirikare byamaze kugezwa ku mipaka yose ihuzwa n'u Burundi n'u Rwanda, kandi bikaba byaramaze kugera mu ishamba rya Kibira, ishamba rifatanye n'ishamba rya Nyungwe riri mu Rwanda. Byose nyine bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kwitegura neza urugamba. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaranamaze guhamagara interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR kugira ngo zize ku butaka bw'u Burundi, amaze zize kumufasha kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, kuko avuga ko ashaka guhindura ubutegetsi bwa Kigali, amaze akabona akashiraho ubutegetsi ashaka, bigatuma abona Godefroid Niyombare washatse guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015, aho leta ya Gitega yemeza ko yahungiye i Kigali mu Rwanda, ariko akaba nta bimenyetso na bimwe bafise byemeza ko Godefroid Niyombare ari mu Rwanda. Ariko bakaba bavuga ko igihe u Rwanda rukibitse abagerageje gutembagaza ubutegetsi rutazigera rugira amahoro, ko u Burundi buzakora ubushoboka byose kugira ngo abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi bagarukanwe mu Burundi. Akaba ari byo biriko biratuma Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gukora intambara ku Rwanda, kandi akavuga ko byanze bikunze agomba gukora intambara kugira ngo azane abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aratinya Generali Godefroid Niyombare wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015? Ni hehe byaba bihuriye n'ibiriko biraba muri Kongo, aho abasirikare b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi, mu gihe leta ya Kinshasa ivuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zifasha M23 ku buryo bukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abasirikare b'u Burundi na perezida wabo bashaka kuza gutera u Rwanda, aho bavuga ko baba baje gukora ibintu byinshi bitandukanye, harimo kuzana Godefroid Niyombare ndetse no guhagarika u Rwanda, kuko murazi neza ko perezida wa Kongo amaze iminsi myinshi arunda amafaranga y'amadolari kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yamwemereye ko agiye gutuma umutwe wa M23 uva ku butaka bwa Kongo ukajya mu Rwanda, nk'uko perezida wa Kongo akunze kuvuga ko M23 atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda bateye igihugu ca Kongo. Ibi byose nyine bikaba biri mu mpamvu ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gutangiza intambara ikomeye cyane ku Rwanda, akoranye n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Izo nterahamwe zikaba zaramaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Hari amakuru adushikiye kandi adahumuriza ari kuvugwa mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, kuko abajenerali nka bose bariko baranga icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gutera u Rwanda, bakabwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko batiteguriye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka ko mu masaha 48 azaba yamaze gutangiza ibitero bikomeye cyane
cyane ku Rwanda kuko avuga ko ibikoresho ndetse n'abasirikare bahagije yamaze kubegeranya, aho nyine hamaze iminsi haba imyimenyerezo ya gisirikare mu ishamba rya Kibira, aho ariko harakorwa iyo myimenyerezo ari abasirikare b'u Burundi, imbonerakure ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDL zasize zihekuye u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko ibintu byamaze kurangira kandi akavuga ko igisigaye atacindi uretse kujya gutera u Rwanda bagahindura ubutegetsi bwa Kigali. Ariko nanone abarundi batari bake bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora rwose biteye ubwoba kandi babaje, kuko abarundi baravuga ko iyi ntambara agiye kubakwegera rwose izasiga isambuye Uburundi kandi ko batazigera bayitsinda. Akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye bariko barasaba abategetsi bo ku rwego rwo hejuru gukora ibishoboka byose bagahagarika Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ibyo ari gutegura birateye ubwoba kandi bizasiga bisambuye igihugu cy'u Burundi kuruta uko byasambura igihugu cy'u Rwanda, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akunze kubivuga, akavuga ko intumbero afise atayindi uretse gutera u Rwanda agahindura ubutegetsi bwa Kigali. Murazi ko amaze n'igihe kitari gito yarugaye imipaka yose ahana n'urubibi rw'u Rwanda, aho avuga ko impamvu atagumya kugirana imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda ari uko yasanze mu Rwanda ari ababeshi bakomeye cyane, kandi akavuga ko ari ababanyi babi. Ariko akaba yaranavuze amajambo akomeye tutabasha gusubiramo kuri nyakubahwa w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame, aho yahamagariye abanyarwanda ndetse n'abakongomani gutera u Rwanda amaze bagahindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko benshi mu Barundi bakavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuvuga kuri Perezida w'u Rwanda byanze bikunze bizasozerera kuri we, kuko biraboneka neza ko ubutegetsi bwiwe ari bwo buri mu kaga kubera ukuntu abarundi batari bake babayeho nabi cyane kandi babayeho nk'imfungwa, byose bikozwe n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi budashaka gutunganiriza abarundi kandi ubutegetsi buboneka neza ko atamigambi myiza bufise yo gutunganiriza abarundi. Ariko benshi bakemeza ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje, aho amakuru ari kudushikira muri no mugoroba adahumuriza, avuga ko mu ishamba rya Kibira ibintu bitoroshe cyane, kuko inkoho ziremereye ziriko zirumvikana muri iryo shamba rya Kibira, aho hamaze iminsi myinshi imirwano ikomeye cyane. Abarundi begereye iryo shamba bakavuga ko bamaze nk'iminsi 3 canke 4 bumva amasase menshi cyane, kandi bakaba bikeka ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho zaba zaje kurwaniriza umwanzi mu Burundi, nk'uko abatwara igihugu cy'u Rwanda bakunze kuvuga ko igihugu cabo ari gito cyane ko batagikoreraho intambara. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bikeka ko ingabo z'u Rwanda RDF ziziho kuba zikomeye kandi zizwiho kuba zitajya zitsindwa zaramaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho bavuga ko igihe izo ngabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi ibara ryaba riguye, kuko nta masaha menshi byazisaba kugira ngo zibe zifashe igihugu cy'u Burundi amaze zihindura ubutegetsi buhari bubi. Abarundi bavuga ko n'ubundi bamaze kurambirwa, ariko amakuru ariko aradushikira akavuga ko ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira bitaramenyekana, aho benshi bikeka ko rwose yaba ari imitwe yitwaje ibigwanisho iri kurwana n'ingabo z'u Burundi, kuko benshi mu Barundi baremeza ko RDF ingabo z'u Rwanda zitagera mu ishamba rya Kibira ngo zimare iminsi 3 zitarasohoka iryo shamba. Akaba ariyo mpamvu amakuru adushikira yatangiye kwemeza ko ari Tabara yaba iriko irarwana n'abasirikare b'u Burundi. Murazi neza ko imaze iminsi itari mike inakora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, ibitero bihitana abarundi batari bake ndetse na bamwe mu bajejwe umutekano harimo abasirikare n'abapolisi. Ariko bikaboneka neza ko Tabara yamaze kugira ingufu zihambaye cyane kandi zikomeye. Benshi bakavuga ko impamvu Tabara yagize ingufu zikomeye cyane ari ukubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kumarira abasirikare b'u Burundi muri Kongo, aho bariko baricwa nk'impene n'abasoda ba M23 kubera ubegito bariko barakorera ku butaka bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi FDNB ziri
ziriko zirifatanya na FDLR bakaba bariko barakora ihonyabwoko ku butaka bwa Kongo aho bari kwica abanyamurenge ndetse n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo byose bikaba biri gutuma M23 ibarasira kubamara kugeza ubu ngubu batayo zishika muri zirindwi zikaba ziri ku butaka bwa Kongo aho zagiye kurwana na M23, ariko amakuru adushikira nuko muri zo batayo zirindwi zagiye muri Kongo ari uko uteranije abasigaye batavamo na batayo eshatu. Benshi bakemeza ko abasirikare b'u Burundi batishwe, abandi bahunze bakajya kwifatanya na Tabara. Akaba ariyo mpamvu Tabara yamaze kugira ingufu zikomeye cyane, kandi akaba benshi bemeza ko Tabara iri gukorera mu Burundi ndetse no mu nzego z'umutekano nk'uko n'umushanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aherutse kubitangaza, akavuga ko byanze bikunze Tabara itashobora gukora ibitero bikomeye kuriya idafise abo bariko barakorana mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Ariko ibiteye amakenga abarundi nuko bavuga ko byanze bikunze igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba abandanije umugambi mubisha afise wo gukorana n'interahamwe, igihugu c'u Rwanda kitazigera kimwohanganira. Kandi bakavuga ko n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuvuga ko impamvu ashaka gutera u Rwanda ari ukugira ngo azane abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 ari uruhendo rukomeye cyane, kuko birazwi neza ko ahubwo impamvu iri gutuma ashaka gutera u Rwanda ari ukugira ngo anezeze shebuja we wamuhaye amadolari menshi, kuko Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko igihe Neva atamusubiza amafaranga yamuhaye kandi ntatere u Rwanda nawe azahita amutera, kuko amafaranga yiwe yariye ntaco yamaze. Tubibutse ko nyine mu ntango bijya gutangira bajya gusinyanya amasezerano, Perezida Evariste Ndayishimiye yamubwiye ko we ari generali kandi ko azi ibijyanye no kurwanya abaroberi, akamwemerera ko agiye kujya amuha amafaranga nawe akamufasha kurwana na M23, kandi akamuha igihe kidashika no ku mezi abiri, aho yamubwiraga ko M23 azaba ayimaze ku butaka bwa Kongo. Ariko byarangiye M23 rwose igomeje kurwana kandi igatsinda, igumya kwivugana abasirikare b'u Burundi, ibyatumye Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi avuga ko byanze bikunze n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye byamusezeranije atazigera abikora, bituma nawe amutega umutego ukomeye cyane, amubwira ko kugira ngo ntamusubize amafaranga yamuhaye ari uko yakemera gutera igihugu c'u Rwanda. None Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari gukora ibyo byose atitaye ku ngaruka bizagira, kuko avuga ko igihe urugamba ruzaba rukomeye azahita ata abarundi amaze akurira indege akigendera mu mahanga. Akaba ariyo mpamvu abajenerali nka bose bavuga ko rwose badakwiye kwihangana, kandi ko badakwiye kugumya kwihanganira amakosa ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bazi neza ko aribo bazaya bazwa. Ibyo bimeze gutya mu gihe mu mutekano ndetse no muri politike bimeze nabi cyane, aho umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo ukumire indi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, kugeza naho abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bariko baricwa ku bwinshi. Nyuma yaho hariko hibonekeza inyuruzwa ry'abanyagihugu benshi bari mu mugambwe seneri muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Kuri runo rubuga twabateguriye amatohoza y'imbonerakure iri inyuma y'iryo nyuruzwa. Iyo mbonerakure yitwa Bizimana Diodoni batazira birakwankwa, avuka ku mutumba wa 13 zone Marambya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Ubu asanzwe aba ku mutumba Buringa kwibarabara rya 13 muri komine Gihanga intara ya Bubanza, aho yimukiye n'umuryango wiwe. Bizimana Diodoni igihe yaba mu Marambya yarasanzwe ari umwanyi w'umugambwe Feneri warurongowe n'umushingamateka Agatorwasa, ubu wahindutse umugambwe Seneri. Diodoni ashitse aho iburinga mu mwaka wa 2012 yaciye agerageza kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD, bamwemerera ko abazomuha akazi, ariko ntibyamworoheye kwinjira muri uwo mugambwe kuko yafatwa nk'umunywanyi w'uwundi mugambwe, abandi baramwinuba. Yahavuye afashwa n'iyindi mbonerakure yitwa Desire iba muri komine Mpanda, abanje kubicisha muri groupe WhatsApp yitwa Caratuvunye. Gutyo buhoro buhoro birakunda arinjira muri CNDD-FDD. Diodoni amaze gushika muri uwo mugambwe yaciye abandanya yiyegereza abagumyabanga gushika aho bamuha
kurongora agacimbiri mu mugambwe CNDD-FDD aho iburinga niho batangura kumuha ibikorwa byo gukorana n'iperereza akaza ararondera abanywanyi b'umugambwe seneri banse kuyoboka CNDD-FDD yakoze ibishoboka byose kugira ashimishe abamuhaye ako kazi. Amakuru dufise aremeza neza ko Dieudonné ari we yahawe igikorwa cyo gukubura ibipinga iburinga. Tubamenyeshe ko iyo mbonerakure Bizimana Dieudonné ariyo yafashije cyane mu ifatwa rya Nimbona batazira manyenye wari urongoye urwaruka rw'umugambwe seneri ku mutumba wa Buringa kuko n'igihe uwo afatwa mu ijoro ryo kwa 28/02/2024 Dieudonné yari kumwe n'abakozi b'iperereza baterura uwo munywanyi wa seneri mu kumuhatira no kwinjira mu modoka barimwo ibyateye abatari bake kuyita babona neza ko ari we uri kugira uruhare rukomeye cyane mu banywanyi ba seneri bariko barafatwa umunsi ku munsi. N'amakuru atandukanye kandi ahambaye tuba turiko turabatohoreza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, aho dukorana n'abanyamakuru batandukanye bari mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu, amaze tukabaha amakuru atohoje neza kandi amakuru aba yizewe, ariko ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira bikaba bitarasobanuka, aho abarundi batari bake bavuga ko yaba ari ingabo z'u Rwanda zateye mu Kibira, ariko amasoko yacu ahegereye akavuga ko ingabo z'u Rwanda zitaba ziri mu Kibira ngo zimare iminsi 3 zitarasohoka ikibira, kuko ingabo z'u Rwanda ni ingabo zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba, aho zamamaye yaba mu karere ndetse mu mahanga mu kurwana, kandi zikaba zifise discipline iri hejuru. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ingabo z'u Rwanda kubera ukuntu zishoboye urugamba rwaba urwo hasi ndetse no mu kirere zitamara iminsi ishika muri 3 mu ishamba rya Kibira, ko zaba zamaze gukuraho cyangwa se gukubura abasirikare b'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu bemwe n'abandi bavuga ko atari ingabo z'u Rwanda, ahubwo ko yaba ari imitwe itwaje ibigwanisho iriko yarwana n'ingabo z'u Burundi, na rirya Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gucumbikira abasize bahekuye u Rwanda. Benshi bakavuga ko ari ibintu bizamuta ku w'amazi. Nituza kumenya bishasha ndetse n'ibiriko birajya mbere, byose nyine murajya mubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.